Abarundi akenshi turafise ingeso yo kwibuka umuntu atakihari. Uyu munsi murabona aba bantu nabazaniye murabona bano bagabo nazanye uyu munsi. Uyu munsi nshaka ko ari bo tuyagako. Ku batabazi nibo basanzwe baserukira abarundi ku rwego rwa diaspora mu gihugu ca Kenya. N'abarundi, umwe ni perezida, uyundi nawe ni umunyamabanga wiwe, akongera akaba n'umwanditsi, ni secrétaire général muri make. Rero uyu munsi nashoboye kugaruka kuri bano bashinga ntaye babiri basanzwe baserukira abarundi barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya ku rwego rwa diaspora. Nabazanye ngaha kugira ngo nzane bimwe mu bikorwa byiza baba bamaze gukora kuva batanguye guserukira abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya, kugira ngo izina ryabo rigume rivugwa nk'uko boba bari indongozi nziza. Anyway, ladies and gentlemen, how are you doing? Hope mko salama, hope mko sawa kabisa. Meze neza, ndaho ndashima, uretse ko naringize iminsi ntaboneka kubera naragwaye, narashoboye kugwara grippe. Hariho grippe zimwe usanga zidatahuritse, ariko uyu munsi ndumva no mu muhogo ni sawa, meze neza. Hama uyu munsi nabateguriye ikiganiro, novuga yuko ari ikiganiro cy'ingirakamaro, kuko abarundi akenshi turafise ingeso yo kwibuka umuntu atakihari. Uyu munsi murabona aba bantu nabazaniye murabona bano bagabo nazanye uyu munsi. Uyu munsi nshaka ko ari bo tuyagako. Ku batabazi nibo basanzwe baserukira abarundi ku rwego rwa diaspora mu gihugu ca Kenya. N'abarundi, umwe ni perezida, uyundi nawe ni umunyamabanga wiwe, akongera akaba n'umwanditsi, ni secrétaire général muri make. Rimwe na rimwe rero mu Burundi hari gihe tuza kwibuka umuntu mu gihe aba yavuye ku mabanga, mu gihe baba bariko barakompara, kuko abarundi barakunda gukompara, akunda kugereranya uwahora aserukira ikintu kanaka canke yahora aserukira abanyagihugu kanaka canke yahora aserukira ishirahamwe kanaka, bakamugereranya n'uwuriko arabatwara uyu munsi. Ariko ico gihe uyo muntu akiriko arabaserukira akihari, bakareka kubivuga kandi babona ko hari ibyiza ariko arakora. Rero uyu munsi nashoboye kugaruka kuri bano bashinga ntaye babiri basanzwe baserukira abarundi barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya ku rwego rwa diaspora. Nabazanye ngaha kugira ngo nzane bimwe mu bikorwa byiza baba bamaze gukora kuva batanguye guserukira abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya, kugira ngo izina ryabo rigume rivugwa nk'uko boba bari indongozi nziza. Anyway, bano bagabo rero babiri kuva batanguye guserukira abarundi ku rwego rwa diaspora mu gihugu ca Kenya, ibintu byinshi byarahindutse, ibintu byinshi byaragiye bigenda neza, parce que ugiye kuraba nk'imbere yaho ukuntu byari bimeze, urabona yuko hashoboye kubaho impinduka ikomeye cyane ugiye kugereranya n'ibyahahora imbere yuko baza guserukira abarundi basanzwe bakorera imirimo yabo mu gihugu ca Kenya. Rero mu byo bakoze, bashoboye kwegeranya abarundi muri rusange, abarundi benshi bashoboka basanzwe bakorera mu gihugu ca Kenya, barabegeraniriza mu mugwi ya WhatsApp, barakreya n'ama antenne, kuko igihugu ca Kenya ni igihugu kinini, abarundi bakorera mu gihugu ca Kenya, igihugu ca Kenya mu mihingo itandukanye, barakreya ama antenne, barashiraho abo baserukira ama antenne kugira ngo bazohore boroherwa mu kugira baronke information ku barundi boba bari mu burere butandukanye. Ico ni igikorwa ciza bakoze, kushobora kwegeranya abantu bari mu burere butandukanye kugira bizohore biborohera gutanga ro message
kanaka ku barundi benshi bashoboka basanzwe bari mu gihugu ca Kenya. Ico ni igikorwa ciza bakoze kuko mu gihe utabegeranije witwa ngo urabaserukira mugabo mudafise aho muhurira udusanga bica bikugora kugira ngo ushobore gutunganya ibikorwa ibi na biriya mu byo usanzwe ujejwe byo guserukira abandi. Cyo murumva ko ari igikorwa ciza bashoboye gukora kandi harabayemwo no kwitanga cyane kuko ugiye uraba ukuntu bakoze urabona ko bashoboye kwitanga cyane, babikoze nk'abariko baravyikorera, babikoze nk'abantu ubona yuko bafise ishaka. Ikindi naco bashoboye gukora kuva bashitse ngira ngo ku ntebe y'uburongozi, barashoboye gufasha abarundi benshi mu buryo butandukanye. Barashoboye gufunguruza abarundi baba bapfunzwe mu gihe baba barenganijwe, barashoboye kuhaseruka, barashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo abo barundi bashobore gupfunguruzwa. Murumva yuko ico ari ikintu ciza abakoze. Barashoboye kufubisha abarundi bene wacu bashoboye kugira ibibazo, hagira amaksida canke baragwara baritaba Imana, bashoboye kubahambisha. Murumva n'ico naco n'igikorwa ciza, kandi urazi yuko ibikorwa bakora novuga bakora nk'aba Croix Rouge canke aba Croix Rouge, bakora nk'aba volontaire kuko murazi yuko abarundi musanzwe muri mu gihugu ca Kenya mutabahemba, kandi botoba baratumwe na leta y'igihugu c'u Burundi kugira ngo ibahembe, kandi batoba bakorera na leta ya Kenya kugira ngo ibahembe. Murumva yuko uko ari ukwitanga gukomeye, ari umutima w'ubuntu bafise muri bo kugira ngo bashobore kwitanga nkuko kose, gufunguruza abantu mwahuriye mu gihugu runaka, gufubisha abantu bashoboye kwitaba Imana mutanazinanye. Murumva ico ko ari igikorwa ciza cyane, ni igikorwa c'ingirakamaro. Ikindi naco bashoboye gukora, barashoboye kuza barishuriza abarundi bamwe bamwe baba bahawe akazi ahantu kanaka mugabo bakaca baheranirwa utwabo. Ico gihe twaragiye tubona babishuriza amahera yabo, hanyuma abo barundi bagashobora kuronka amahera bakoreye. Murumva ico naco ko ari ikintu c'ingirakamaro bashoboye gukorera abarundi bene wacu basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya. Hariho n'ikindi kintu cyari gikunze kwibonekeza ava yuko bashika ku burongozi bwa diaspora kugira ngo baserukire abarundi bari mu gihugu ca Kenya. Kera twarakunza kumva nk'abantu mu magroupe atandukanye usanga batoye nk'abarundi bavuye mu gihugu c'u Burundi, babuze iyo baja, bamaze gushika muri Nairobi kaza wumva ngo bari batumwe ko n'abarundi bene wabo bari mu gihugu ca Kenya. Mugabo ashitse Nairobi, aho kuza kumutora mu gisagara ca Nairobi akaca ahitamwo kuzimya telefone, ukadusanga wa murundi avuye mu gihugu c'u Burundi yari yatumwe ko na mwene wabo, arashitse Nairobi arabuze umuntu aza akumutora. Ivyo bintu baragerageje barasemerera kenshi gashoboka, abasanzwe baduserukira muri diaspora burundese o Kenya barasemereye cyane, ivyo bintu biragabanuka pore pore. Ariko uyu munsi nta bantu twumva batawe mwibarabara batowe Nairobi, nta barundi bashasha turumva ngo mwino minsi, nta barundi bashasha turiko turumva batowe Nairobi batumwe ko n'abantu banse kuza kubatora. Ico naco ni ikintu kimeze neza bashoboye kugwanya. Ico naco nyene twoshobora kugishima ko murabona yuko ari ibintu bimeze nabi cyane. Urumva rero ico ni igikorwa ciza cyane kuko kuva mu gihugu c'u Burundi utarabona ni Bujumbura, kuko hari abantu benshi usanga bava nka ku mipaka ya Tanzania canke imipaka y'u Rwanda, usanga benshi ni Bujumbura batahabonye, ukaca ushika mu gihugu ca Kenya ugashika Nairobi
hanyuma uwagutumye ko akaca kwikata, urumva yuko abagutaye ahantu hakomeye cyane, urumva yuko abakugiriye ikintu utazopfa wibagiye no mu buzima bwawe. Rero ivyonye diaspora barabigwanije muri no misi, nta bantu turiko turumva batowe mu mabarabara ngo babuze iyo baja, batumwe ko na bene wacu bagashima kuca babakatira amatelefone. Hariho rero n'ikindi kintu cingira kamaro bashoboye gukora, baragize uruhara rukomeye cyane kugira ngo umurundi asanzwe ari hano mu gihugu ca Kenya atashe mu gihugu mu gihe ivyangombwa vyiwe vyoba vyaraheze canke vyaratakaye ashobore kuronka passport uvyoroshe. Ico ni ikintu kimeze neza. Turamaze no kumva amatemwanyaje y'abantu bagiye mu gihugu bahawe ijya copie de recommandation bagashika muri PAF dans 3 jours bakaba bashoboye kuronka a passport. Ivyo ntivyigeze bibaho imbere yuko bano bashinga nahe baza kuserukira abarundi ku rwego rwa diaspora. Ico ni igikorwa ciza kuko nka jewe ndibuka nkigitanguye gusafira, nasafiye mfise laissez-passer ncamara 2 ans, maze 2 ans ndataha, maze gutaha passport ndadeposa passport hari mu kwezi kwa 12, passport nagiye kwironka mu kwezi kwa 6. Urumva maze amezi 7 ntarabona passport, ariko no munsi upfa gutwara iyo copie de recommandation dans 3 jours uba uronse passport. Urumva yuko ico ari gikorwa aciza, ni gikorwa co gushima. Rero reka tubashimire kuvyo bariko barakora uyu muzi, bakiriko barakora kugira ngo tubatere n'intege babandanye bakora, kuko uriko urakorera umuntu atari ko aragushimira, ivyo navyo dusanga umengo biracana intege. Ariko kubwitange bwabo, yaba kuri Elias murazi ukuntu ahora ashika no kuri tele kavuga ati ari ahantu habaye ikibazo reka ngende ndaba ukuntu bimeze, canke yaba Monsieur le Président Sarahe ukuntu ashobora kwitanga kava iyo asanzwe bakagenda ati ngiye Makongeni, ngiye Bika, ngiye Ngongorodi, ngiye Nakuru, ngiye Kisumu kuraba abarundi bari hariya nye ndafise ico twoyaga. Kubwitange bwiwe tutariko turanabahemba, murumva yuko ari ibikorwa vyingira kamaro, bakora nk'aba volontaire barafise ukwitanga gukomeye cyane. Rero kwari nko kubashimira ku bikorwa bamaze gukora, ni ibikorwa vyiza cyane kuko imbere yaho ntabyo twigeze tubona. Kwanza je nk'igishikino sinarinzi yuko hari n'ihuriro nk'iri, kuko narashitse sanga hari amagroupe asanzwe, mugabo mu nyuma niho nagiye kumva yuko higeze no kubaho abantu bari basanzwe batwara diaspora muri Kenya, ariko nagiye kuyimenya mu nyuma yuko hariho diaspora igihe abanye bariko baradutwara uyu munsi bari bashoboye gucrea amagroupe bariko baregeranya abarundi babasigurira ko babasigurira akamaro ko kuja hamwe, akamaro ko gufashanya nk'umurundi yoba asanzwe arangurira imirimo mu gihugu ca Kenya. Nivyo kwari nko gushimira aba basanzwe baturongoye. Rero reka ikiganiro tukigarukirize ngaha, mu gihe nzoba nakize neza byinshi uzobivuga mu kiganiro. Nifuza kuzokorana n'umwe muri bano bashinga naye yaba president canke secrétaire, bazoshobora kubasigurira bababwire neza na neza ava ukuntu diaspora yari itunganijwe, bongere babana babwire nuno musi ukuntu bariko barakora. Rero naho ubutaha mu kindi kiganiro, Imana ibahezagire. Merci beaucoup.